bakobwa gukora ni vyiza gukora biratuma wikura agasuzuguro kubera yeah that's true ijo nukuri kubera udakoze abantu bagusuzugura niyo mugabo uzogendako muronse azogusuzugura kubera azoguma kwitura ikinebwe n'uburyo umukobwa adakora baramusuzugura arasuzugurwa cyane yo avuga ati ni kinebwe kiye cyama kidakora kwazo bashaba ucuvyara besha abana besha ugasanga nyene no mihera n'ujya mugabo ntagufasha ujugumonye no gukora gusuka ingafse kiti yo muri oya ni sawa birumvikana ndaririmbye ku buzima abantu bacamwo imisi yose bavuga ati mana ngwanirire kuko je nigwanirire shishobora rero ndagushiza imbere urashobora uri kuba uriko uraca mu ngorane mu rugo rwawe ku mukunzi wawe mukundanye mukoma hari icyo muriko murapfa abana bariko barakagirana ibintu nguko ragajuga mami gwanirira ko byose ishoboye aho rero navuze ku buzima bw'abantu baca mu misi yose rero kila muntu wese atora ku gisata ciwe atora akiwiwe avuga ati uyu muntu yaririmbye neza kwe yaramvuze yarangaze ko 2024 twitegeki abafana bawe kuri Kwizera Claudine yes mwitege ibintu vyiza biriko biraza ndafise amakorabo atandukanye ariko araza amakorabo zizokoranwa nande tubamenye ndafise umurundi ndafise mu Tanzania Inshuti bakunzi namwe mutwumva mukurikirana ibiganiro byacu bya The Story Room TV turabatahije turabaramukije cyane hari haciye kabiri rero tutaza mu biganiro ariko turagarutse burya woteba mugabo ntucurarayo ntuce wibagira turagarutse rero mu biganiro ni ikiganiro ca mbere dukoze mu mwaka w'ibihumbi 2024 turi ku itariki imwe y'ukwa mbere kuri bonane turi kumwe n'uyu mukobwa musanzwe mumenyereye kuri no channel yacu umukobwa mwiza no kuri kwa Mungu African Beauty kabisa Fidel Claudine Kwizera KFC KFC Nisa tushimana amakuru y'imyaka myinshi ni sawa kweli muraho ndinga wiyumva gute kuba ari ubaye wa mbere utwugururiye ibiganiro by'uno mwaka ndanezerewe kabisa story room ni sawa very good ndanezerewe burya rero umuntu yabaye wa mbere mu kintu uwo niwe adetermina ingene ibintu bizomera nimba umunyamugisha tuzobona abantu benshi biyongera kuri iyi channel yacu ama views azoba menshi ariko nimba utari umunyamugisha tuzobona ahubwo nabari bahari batangura kugenda rero tuzokubwira tuzovugana kandi ku mpera y'umwaka mu Kwizera twizere ko tuzoronka benshi kandi Kwizera niko zina ryawe KFC kabisa uraho rero amazina yanje ndashima Imana twabonye murara murasenga muririmba mu ijoro ryarangiye ibintu byari bindi nuno munsi mujamwo umwaka mwawurangije gute umwaka twawurangije neza ugomba kubona byinshi genda usubscribing kuri Amazing Grace Gospel Church niho ubona ibintu byinshi byo dukora kubera niho Imana yadutije tuba turakorera niho tuzokoma dukorera kandi ndizera ko ariho tuzosazira gome niho muzosazira ndizera oyo umukobwa ntagira iwaboga ariko ndizera Imana bikora turasazira umukobwa ntagira iwabo hajya no muhira ngo ukura bakwigisha ngo yoza amasahani kugira ngo washiki wawe ngo bizogenda uko ariko urazi naho atabari uzosazira lazima gumuvuga ati ani wacu nyene kugira ngo kugira wumve nyene kutuje mu mutima wiremeje naho bizoshika bikaba tukavaho ariko hazoguma ari muhira okay yego
kuri Amazing Grace. Amazing Grace Gospel. Byumvikana ko nijwi ryawe ryamaze gusanira igenda kuko kwakira umwaka mushasha byari birori bikomeye muririmba mushimira Imana. Kabisa naje mwantunguye Story TV. Sinenda vyiteze kabisa ko mu mamagara. Oya uri umuntu wacu. Umwanya wese tugukenereye ko uratugamburukira kandi turabigushimiye cyane. Amina. Turabigushimiye pe. Basi nuko rero abantu muri mu Burundi, abantu muri ko mugenda mu Burundi kuja gufata uburuhuko mukeneye maison de passage. Maison de passage mutugane mutwandikire inbox. Maison de passage tashobora kuyibaronkera kandi ku mahera make cyane. Ukeneye akamodoka kaba karakunguruza mu gisagara ca Bujumbura mu kwezi kumwe mu ndwi zibiri wagiye gufata uburuhuko turagufasha pe turagufasha. Ikindi naco Adorable Home Care bafise sare nini kandi nziza cyane ishobora kwakira abantu benshi bafise imanza kugira ngo bigene neza kandi ku biciro bike cyane bike cyane. Muhamagare canke mwandikire CEO wa Adorable Home Care kugira ngo bice bigena neza muce buvugana kandi byoryoha kabisa. Turagarutse rero kwize amakuru y'iminsi. Isawa turashima. Wari waraduhevye mugabo? Oya sinabahevye. Gusa bize urazi ngaha muri Australia. Wiruka hirya no hino urondera ubuzima kugira tubeho. Ibintu byaraduze ndizera n'ibihugu byose. So bize ubuzima. Uyu mukobwa rero mubona no mwigeme ni ingaragu inkumi ni umuririmvyi ni umuramyi worship team leader agakora n'indirimbo ziwiwe asora agashira ku rubuga rwiwe rwa Claudine official kwizera Claudine official Claudine kwizera nta official iri Claudine kwizera okay so indirimbo ziwe zikaba zihari kuri iyo channel akongera kandi akaba n'umunese infirmiere registered nurse n'abakobwa bake cyane dushobora guharura b'abanyafrika b'abarundi kazi muri kino gihugu ca Australia bakora registered nurse kuko ntibyoroshe uriga kuri kaminuza n'imishatsi ikava ko iyindi kazomera mu nyuma. Bigenda gute umukobwa muto nka wewe ivyo byose kabiri ku mutwe wiwe n'igiki bimushoboza kwera? Tuvuga ati ni Imana kubera Imana nituma biba. Imana nituma bishoboka. So shize Imana imbere icyo cyose ugomba kiraba. So ni Imana ibikora. Ntabwo ari ku bwanje cyangwa ingomezi zanje. Ni Imana. Abantu nka twege turabasaza hari gihe twiyumvira duti ivyo bintu byose gabasha ashobora kuvyikorera ku mutwe gute? Bimushobokera gute? Nakahe kabanga? Tuvuga ati birivuga ati Kiswahili vijana tuwe kielelezo na tufanye kazi ya Mungu kwa nguvu. Imana itubwira ngo tugire inkomezi tukirugwaruka. Dukorera Imana tukirugwaruka. Nkaje nkirugwaruka ndacyafise inkomezi. Ndacyafise ububasha bwo kuvuga ati iki ndacifuza ndashobora ntarasatsa. Ivyo byose urabikora kandi ukabikora neza. Turakubona mu mishengero Amazing Grace Gospel Church leading worship urimba mu makwaya. Turakubona ndakuburi kwiruka wambaye uniform ugiye gukora akazi kandi biranobekana ko akazi kagena neza kuko ukuntu konye nusa bigaragaza ko amafaranga yahari. Urumva itelefone y'amaso 3 iki isaha smartwatch bigaragaza yuko ibintu bitoroshe. Ni Imana byose ushobora kubicoordinatinga gute bigakunda bigashoboka. Muri interview yaheze I think niyo natanguriyeko. Navuze ati nk'abakobwa dukwiye kuraba ukuntu dupanga umwanya wenyene urashobora kuwipangira ukavuga ati ikintu kirakenewe ikintu cyo nifuza ngomba gushika ku kintu nk'iki. So ukwiye gufata umwanya ukagira evaluation ukavuga ati kino kintu kirakenewe ku buzima bwanje. Ndabishoboka gute kugira ndabishire hamwe kandi bigende neza. So umwanya urawironderera kugira ngo ibintu ubuzima bwa bigende neza. So ukwiye gupanga ukavuga ati
muri uno mwaka ngomba kuheza ishuri kandi igikorwa k'Imana ngomba ko kibandanya so kandi no gusenga biratuma byose biba so je niko numva Imana ifasha kugira ndabikora uko sinzi ngo ndishira isengesho no gupanga umwanya wawe ukamenya ati iki nico nkeneye cyane reka bari cyo niruka kwinyuma inyuma yo guheza nursing uzosubira kwishura ndaciyumvira ariko ndacaraba ivyo ngomba gukora canke ni ngomba kwigira ni bya bindi byuko mu gihe umukobwa ishure riheze aca yiyumvira ko hageze ko afata iyindi ntambuko ariko hageze sinzovyanka ariko ndiyumvira nyene ko ufata iyindi kose ariko sindamenye yariyo yetse menze ngo ufata iyindi ntambuko iyindi kose iyindi kose okay turarangije umwaka 2023 tweruza twawumaze ndibaza bose bazone ko ikiganiro bamaze kuwinjiramwo 2023 kwizera umwaka ubonye gute wagusigiye iki wakwigishije iki mwaka ko jewe wari mwiza mvuga muri vyiza nta bibi bibura kubera muri vyo bibi niho twigira so ibibi biza kugira ngo twige na vyiza nyene biza kugira twige nyene so vyiza narabibonye muri uwo mwaka 2023 na bibi narabibonye ariko ndashima Imana kuri vyose ko vyatumye mbuwo ndiwe bikanshitsa aho nshitse usangiza akantu kamwe keza kakunezereye muri uwo mwaka urangiye kwiza kamwe keza kanezereye icanezeye cyane nuko abantu bitavye ku rurimbo rwanje nasohoye rushasha nagwise TETA NAO turaza kuruvugana mu kanya nashima Imana ko n'abantu bagwakiriye icyubahiro kibici Imana kubera nabwo yari jewe ni Imana yashatse gushikira abantu benshi kandi ndizera barahezagiwe baragiriwe neza kubera nyene narabonye amatelefone menshi amamessage menshi yaranshikiriye Imana ibahezagire cyane amen TETA NAO reka tuce tugenda tuyivuge ko imbere ko tugenda ku bindi TETA NAO ni indirimbo nabonye iri kuri channel yawe ifise ababaze kuyiraba 30,000 nta yindi ndirimbo nimwe yawe yari maze gushikana abo bantu TETA NAO kubera iki ya trendinze cyane uziko nabonye n'amaradiyo yo mu Burundi ariko yarayivuza Tanzania mu Rwanda TETA NAO yari mwagaki katumye ibintu bimera neza nkuko tuvuga ati naririmbye ku buzima bwa misi yose abantu ndizera kandi nivyo abantu bashingiye nahe naririmbye ku buzima abantu bacamwo imisi yose bavuga ati Mana ungwanirire kuko je nigwanirire shishobora rero ndagushiza imbere byumvikana ko aba ari umuntu abari kwaraca mu bibazo nubibazo n'ibintu byinshi buri koracamwe uko rasaba Imana je ngahasi shoboye ngwanirira kuko je ndi umwana w'umuntu ndifuza ushikana ahantu so n'ibintu abantu dusha mu bintu byinshi bitandukanye urashobora kuba uriko uraca mu ngorane mu rugo rwawe ku mukunzi wawe mukundanye hari icyo muriko murapfa abana bariko barakugira ibintu nk'uko rekavuga mami gwanirira ko byose ishoboye rero navuze ku buzima bw'abantu baca mu misi yose rero kila muntu wese atora ku gisata ciwe akiwiwe avuga ati umuntu yarimbye neza ko yaramvuze yarangaze ko indirimbo TETA NAO twayipininze aho hasi muri comment section niyo itangura muce mujaho muyirabe turabinginze please mutange comment mutange ibyumviro byanyu mukore na subscribe kuri channel y'umushiki wacu kugira ngo dukomeze kumuzamura kumuteza imbere TETA NAO kumenga ni indirimbo iririmbwa n'umuntu yaciye mu bibazo byinshi bikamugora bikamuzonga akabura ngene yo kwigwa
akabona guhamagara Imana kugira ngo abari yimugwanirira. Kwizera niwe yaciye muri ibyo bibazo. Oya, sivuga kwizera gusa. Ariko nyene abantu rega duca mu bintu bitandukanye. Kandi je uko ndiga abantu ndakunda kwiga abantu. Ngiye ku kazi ndiga abantu, ndakunda kumenya inkuru z'abantu. So nago aha nubu turi kumwe uri kuranyiga. Ndakunda kumenya nyene menye abantu babandanya gute. Umenya ubuzima bwa misi yose bw'abantu babamo. Yes, ama nanje gusha kuri uko kubamenya niko shamenya nyene kuri nshobora kubahanura, nshobora kuvugana nabo, nshobora kurundi itwara ndi kumwe nabo, you know. So turiko turakina kijye gikintu ndizera mwarakibonye mu ndirimbo hageze abagenzi twari kumwe barampinduka baratangura kunkubita inshuti zanje ziranyanka umugabo wanje twakenanye umugabo wanje umugabo wawe in the story muri iyo story aranyirukana ariko wabikinye neza umenga nyene aranyirukana kubera je nirirwa gusenga nawe ari kararondera amahera sinari hamabire je nari gusenga gusa ko nubwo ari ubuzima n'abantu ivyo bintu birabaho ugasanga umugore wene ni gusenga gusa ni kuvuguma avuga gusa Imana umugabo ari kariruka amahera kumbe ntamye yuko umugore ari karamusengera kugira Imana nawe imuduze so kujya banku bitane ko nanje nace nabasengera uvuga ati Imana bagirire neza bafashe nabo bakumenye kubera ni wowe ucinzira hatagera inzira yeah so ndashima Imana yuko Imana yacinzira ugiye mwaje story Imana yacinzira irugurira inzira cendaronka igare mwarayibonye agafunguruza igare narayirose ama cenaheza gigwa n'umugabo asharanezerwa arabonye ariko si umugabo wanje do n'umukinyi twakinanye turabizi ko ari umukinyi mwakinanye kaniko TETA NAO yagenze TETA NAO wayanditse uri muri mood imeze gute wari hehe indirimbo nk'igi ifite amajambo akomeye nkajya wari uri muri mood imeze gute kugira ngo ufate ikaramu utangure kwandika ry'amajambo so ijye ndirimbo nayanditse nari mu masengesho ndibwo munsi nari mu gitanda vyutse ama ntangura kubura amajambo nyene yaje uko nyene nako nasoma muri Bibiliya nuguruye gusahana nyene muri Zaburi 35 mega 35 muri Zaburi 35 ku murongo wa mbere aravuga ati Imana gwana n'abangwanya upigane na wana upigana nani waibishwa fedheheshwe wana utafuta nafsi yao anaje mbona nyene karatanguye kuza kamelodi karaje cena hera ngaho nyene bica biraza uko nyene ntangura kuyandika ndashima Imana ko vyagenze vyose ndabishimira Imana naho sometimes bitagenda nkuko umuntu vyifuza ariko at the end of the day ndashima Imana yarasohotse vyagenze neza abantu bayakiriye neza uno munsi imaze kurenza ibihumbi 30 Imana ishimwe bimeze gute kuba kwizera Claudine kwisi yose bariko barabona ibikorwa vyiwe byo ndabishimira Imana suvuga yuko ari kubwanje nuko abantu babonye ibikorwa nakoze nukungene nitaye ico gikorwa nukungene ndashizemo inguvu nyinshi ndizera ndarazisizemo kugira ngo abantu bakire ici Imana yashizemo cyane okay wavuze ko abantu bagutelefone n'abandi bakigutelefona abandi bakwandikira abo bagutelefona benshi abari misore shanke abari nkumi kuciyuseka muze misore bakubwira iki benshi zubana ntabwo ari misore kandi ntabwo ari nkumi benshi n'abantu bakuze kubera ngiye kuraba no kuri YouTube urabona age gap y'abantu bakororera indirimbo so muri benshi n'abantu nyene bakuze ntabana nta misore benshi mbona ari aba mama
n'abapapa. Ahaboje nakwimbira ko imisoro ariko ariyo yoba myinshi. Yeah. Okay. Yes. Kindi shimira Imana. Bakubwira gute rero bagupa kwandikira bagutelefona imbere yo kukubwira ico kindi? Barambwira yuko indirimbo ari nziza, indirimbo bayikunze yabakoze ku mutima, ku mushaha. Yabakoze ku mushaha, nabikoze neza, ukuntu twitwaye, impuzu twambaye, ibintu twagiye tushiramwo byari bijanye n'indirimbo, kandi barabishimye batubwira two tuzane n'ibindi bikorwa n'izindi ndirimbo badutera n'intege. Okay. Waruvuze ati hari kindi ushimira Imana? Ejo shimira Imana ikindi TETA NAO yaramaye agashimwe bahita gute kuri top 5 kuri radio y'u Burundi. Cyo nagishimira Imana nderagakura. Radio nderagakura y'u Burundi yaraguhaye agashimwe igihembo top 5 nabaye wa mbere mu baririmbyi ba gospel. Icyo nagishimira Imana TETA NAO yarahashikana. Nari kukubwira ngo uririmbe ariko ijwi ryagiye. Ijwi ryagiye. Uzoturirimbira next. Ariko ntangore Bwana TETA NAO. Wanaoteta nami upigane na wanao pigana nami. Aibike wafedheheshwe wanaoitafuta nafsi yangu ili iangamizwe. Tegemeo langu ni wewe, msaada wangu ni wewe, Bwana naomba unitetee. Tegemeo langu ni wewe, msaada wangu ni wewe, Bwana naomba unitetee. Murakoze Imana bahezagire. Urakoze cyane Kwizera Claudine, uyu n'umuririmvyi w'indirimbo zo kuririmba no guhimbaza Imana kandi n'umwigeme. Amina. N'umwigeme, inimero yiwe ubusa 4 n'ibindi. Ariko uri hanze ya Australia utanguza guteranya agasaraba 6 4 ugacukomeza na bijya bindi biharuro azokubwira ni wamwandikira inbox. Amina. Ariko ntangorane urashobora kumfollowinga kuri Facebook Claudine Fidel, Instagram Claudine Fidel, Snapchat Claudine Fidel, TikTok Claudine Fidel. Abakiri bato nti muvyorosha uzi ko hari n'imbuga ntazi yuko n'ingene zikora. Spotify Claudine Kwizera. Aba TikTok sinzi ngo abaki. Dangorane. Kwize turinjiye muri 2024 twawutanguye tumaze amasaha makeyi. Yes. 2024 twitegeki abafana bawe kuri Kwizera Claudine. Yes, mwitege ibintu vyiza biriko biraza. Ndafise amakorabo atandukanye ariko araza. Amakorabo zizokoranwa nande tubamenye. Ndafise umurundi, ndafise mu Tanzania. Ariko ntukeneye kubavuga karacara kabana. Sindabavuga ariko mugume ngaho nyene. Bwera subscribe please. Subscribe on my YouTube channel Claudine Kwizera. Murankurikirana murabona ibintu bitandukanye. Ibintu vyiza biriko biraza kandi ndizera muzohezagirwa, ndizera muzorongera gukira, ndizera muzokwakira imigisha myinshi. Uno mwaka wa 2024 ugiye kuba umwaka wawe nanje. Tugiye kubona imigisha guca mu ndirimbo, guca mu bintu kuvuga ubutumwa. Tugiye kuronka ibintu vyiza. Claudine Kwizera gena mukurikirane. Murakoze. Claudine Kwizera YouTube channel. Kebana ugiye kusanga indirimbo izitwa za Milele, izitwa zintureka. Izitwa za TETA NAO. Ntivyoroshe. Kabisa. Akazi kwa muganga kazokomeza kwa kundi nyene. Akazi karabandanya niho turongera n'amahera rega yo gusa neza. Yo gusa neza none kubera twosana. Yo gusa neza no gukora ivyo dukora. Kubera nyene usanga
bitoroshe kugira indirimbo ariko turashima Imana kwiri kumwe natwe. TETA NAO nubwo twari tuyivuye ko izindi waririmbye ntizaronse abantu benshi baziraba. TETA NAO ironka abantu benshi uko biri kose ngira kandi kantu wo waragize nubwo ari amajambo meza ari mu ndirimbo ngira kandi kantu wagize katumye indirimbo abantu bayiraba cyane. Oya vuga gusa nyene kuna abantu bagiye bayivuga ku maradiyo kubera baragize promotion kurusha izindi ndirimbo zose. Ico no vugana inakoza hani n'Imana ku maradiyo menshi atandukanye mu Burundi barayivugije ma TV ma televiziyo muri Tanzania barayivuze kuri WhatsApp TV barayivugije kuri WhatsApp yes maradiyo nyene atandukanye barayivugije so feri byo novuga ko no bantu bagiye basharinga ku ma story yabo niko bantu bagiye bayimenya. So ndashima Imana ko bantu bashishikara basupportinga Imana bahezagere cyane. Okay. Kugira ngo muri Australia murakenera ko basupportinga kandi mufite amafaranga. Babasupportinga gute? Bazara amafaranga arashobora kumara vyose. Oya. Murakeneye n'abantu babaterera ivyiyumviro. Yes. Atari ivyiyumviro bisambura mugabo vyubaka. Yes. Ariko ntushaka kubaha inimero yawe no bazokubona gute? Aya nani barashobora kumfollowinga kuma social media. Yes. Kwize wewe nk'umukobwa nemera wiruka urondera ubuzima wongera ukarondera ugakora n'igikorwa c'Imana. Hari abandi bakobwa hano hanze bagifite ibyiyumviro byo kwiyumvira kumenga umukobwa si umuntu wo kwiruka kurondera ubuzima ahubwo ari umusore kanaka Imana yateguye azokora nk'ikimashine kugira ngo aguhe bya bindi byose ubukeneye nk'umukobwa ugasanga n'ibinebwe ntibagenda gukora. Turatanguye 2024 hari akajambo bababwira. Icyo nababwira bakobwa gukora ni byiza. Gukora biratuma wikura agasuzuguro. Kubera yeah that's true. Ijo nukuri kubera udakoze abantu bagusuzugura niyo mugabo uzogenda ko umuronse azogusuzugura kubera azoguma kwitura kinebwe ko ari wagutunze wishara. On the other hand ukoze murafashanya ugasanga nawe araruhuka you know kubera nabo basha bakora nk'ibirobot sinzi mu Kirundi bavyita gute ibirobo nyene kubera akoze nk'ikirobo nuko akondashitse muhira ugasanga nyene nikuguma mushtukana mushavuranira nta munezero hari nivyo numva sikuba kandi nivyo mbona sinashikagwe n'ubuye ariko nivyo mbona kandi ivyumviro vyanje kandi niko nama ndabibona muntuze mu buzima butandukanye tubayeho. So gukora ndabahimiriza gukora please ukarosa ako kazi imbaraga kugenda gutora ama fruits imbaraga kuja muri age care imbaraga gukora kwiga ndahimiriza kwiga biratuma udasuzugurika kandi ukora akazi nyene wigiye Imana ikagufasha. So kwiga gukora bakobwa dukore twikure kwa gasuzuguro. Gukora nukwikura kwa gasuzuguro cyane ku mukobwa. Nubwo umukobwa adakora baramusuzugura. Arasuzugurwa cyane. Yo avuga ati ni kinebe kije cyama kidakora. Kwazo bashaba ucuvyara besha abana besha ugasanga nyene no mihera nujya mugabo ntagufasha ujugumonye no gukora smoking up the kids. Yo marira. Oya ni sawa birumvikana. Yes. Bagashobora gusuzugura ariko ronga abakobwa bafite amafaranga ngo bahungura batinya. Oya nagutinya. Abwo busanga nabije bahungu badakora. Usanga ari bawandi barakora batagomba gukora bagomba amahera centering shanga amahera usanga nyene aguma sabaguza. Kuko urabizigenda bavuga aho hanze bavuga ko umukobwa afite amafaranga ashakengera umugabo. Ahubwo navyo bazi. Kuko ngo acayibona ko afise ubushobozi. Navyo bazi. Navyo bazi kabisa.
ujya mukobwa usanga akora ndababwira ibanga ujya mukobwa usanga akora usanga afise umutwe smart ugurutse usanga azi gupanga ubuzima amenya aya mahera arakenewe iki kirakenewe iki kirakenewe ashoboga ati reka dukoranye hamwe n'uyo mugabo ibintu bigende neza ugasanga ariko arapanga n'ubuzima ukavuga ati aha ko kino kintu kibuze reka tugenze uko ko aya mahera abone ahandi afise reka tugire kino kintu ubuzima ugasanga ubuzima burabandanya ariko utakura urukinebwe muhira urasuzugurika rero uwo muhungu avuga uko ni wawe ndadakora nawe kuko urumva abahungu bavuga ati iyo umukobwa afise ubushobozi afise amafaranga atashaka ab'umugabo mu rugo hanyuma umugabo nawe ab'umugore iyo bishiseho akaba ahembwa amahera menshi wana nka mwebwe aba registered nurse ibifaranga muronka ni byinshi ukatusanga ari nk'umuhungu yaje aronka udufaranga dukeya turi munsi yiwawe ugaca umukengera that's not true kumvikana usanga ariho ikibazo kiri rero mubayeho mutumvikana niyo mukobwa mutumvikana first of ukamenya naho ndafise ayo amahera n'amahera arahera you know naho ndafise ayo mahera sibwo buzima so kumvikana usanga biri hari so kuba office ayo mahera you need to be smart as well nukungene uyakoresha nukungene wumvikana kandi sindizera ko bose bakengerana kandi sindavyibaza no kuvyibaza kandi byo sindabibona kabisa shobora kuvuga ibintu ntarabona vuga ivyo maze kubona bimwe ariko hari ibyo maze kubona n'ibyo uririmba mu ndirimbo zawe rero ntarakumenga hari ibintu byinshi umaze kubona kwiza rega sinda kabebe sinda umwana abakobwa b'ibinebwe badashaka gukora bagifise iyo myumvire yuko abahungu canke umusore azoza ari wazomuhudumiya utuntu twose akeneye hari akajambo babwira nabo ari abantu muri uyu mwaka dutanguye ari abantu nyene sinzi ko kandi barahari bamwe n'inshuti zawe nubwo tubavuga amazina barahari wo babwire muri rusangi umwe wese aze kumva akantu kiwiwe hanyuma ku mpera z'umwaka uzogaruka uvuga ati bimwe navuga ndashimira Imana ko nabonye umusaruro hari abakobwa benshi bumvise akamo nabateye ubu byagenze uko agabono batera nuko kwiyungungura kwiyuba uraziga kujya inzoka ivuye ahantu gaca yiyubura kwiyubura kwiyubura yari ishaje gahinduka gatakaza rujya rushato yari ifise gaca hinduka umusore kabisa kwiyubura bikureyo barondera akazi barondera ubuzima kubera ubuzima bw'ino minsi tubayeho burazimvye tugumye dutegemera umuntu umwe nawe araruha je kintu nama ndiyumvira nuko imagine uje muntu sindifuza ko umugenzi wawe apfa you know like je ndavyumvira just like that nk'uwo twubakanye tuvuga ati akarorero sindubaka akarorero ndaguhaye abantu rubaka n'intoke zawe zirabonekana ko zimeze neza agona akarorero ubu ufise iyerekwa ntagire ubwoba bwo kuritambutsa kubera iki naguza ruratwara tambutsa iyerekwa ikiba kibe none barakwica so akarorero niko natanga nk'ubu ndubatse ndica ngaho ndindiriye leha bamwita gute ndujya mama aguma muhira gusa ndindiriye umugabo wazane muhira kumuvyara abantu uvyarira umuryango abana batandatu ndwi munani umuryango imagine umugabo agwaye canke akitaba Imana ubuzima bujisha bubaho gute cyo cubaho gute utangura kuvyiga kandi birashoboka utangura kuvyiga ukacitanga uvyize hatevye haza hatevye so kubera ko utovyiga uno mwanya ugatangura kurondera akazi uno mwanya akihari mukabirondera hamwe mugashira hamwe mukabaho ubuzima bwiza mukanezeganwa hamwe n'umuryango wawe n'abana bawe you know ugasanga ubuzima bugiye neza so ico ndabahimiriza rondera akazi
umuryango ubandanye neza 2024 ubuzima burazimvye igitoro caraduze ibigori ibiharage umuceri waraduze ubushaza bwaraduze ivyo byose niyo vyikora na rumwe umufasha uri umufasha wiwe murafashanya tubikorere hamwe mu buzima bubandanye neza kandi byose tubikore dusenga dufashanya mu gusenga amajambo yarakomeye kabisa Kwiza yemwe kabisa ku myaka yawe mike ufise we wibaza ko urugo rwiza kubakwa niki ano munsi twari ko turavugana n'umumama umwe araho yareka arambwira vuga bukebuke ntagiye n'umwe abyumva yareka aravuga ati urugo niryo juru rya kabiri ndambwira ati arambwira gute kubera arambwira ati urazi kubera iki urugo arirwo rugo kwa rugo ijuru rya kabiri ni kujya mwumvikana n'umugabo wawe cyangwa mwumvikana n'abana bawe umunezero ibiki niryo juru rero tubashe bajya abantu mubana cyangwa ujya muntu mubana muri kumwe ijuru ngaho riba ryakunaniye so ivyo je nibyo shout out to that person yabimbwiye Imana imehezagire yanyigishije akantu nanje ntarinzi nawe nukige umenye yuko hano hantu tuba hajya bajya abantu mubana cyangwa uyo mugabo wawe mubana uwo mugenzi wawe muri kumwe menya uwo musheri wawe muri kumwe menya ko ari ryo juru rya kabiri Imana yaguteguriye uwo mudamu yakubwiye neza yagize neza kabisa nakiza ukanga gafasha rero ngo rirategurwa kandi ritangura gutegurwa kuva ukiri umwana muto ukagenda ukaba inkumi nk'uko kwiwawe akaba ariho ritegurwa yakubwiye nk'ubu nk'ibintu nka 2 canke 3 wowe ukwiye gukora kugira ngo noneho ubu uri kurategura rya juru ryawe tuko turavugana nyene tuziko twari ahantu byari bihereye yavuze ati kubaha icyambere kubaha ari kubaha kubaha ukuntu muvugana kubaha ukuntu mugenda kubaha komeza bari gusakuza bihotse kubaha buranciriyemo kubaha ingene ugenda kubaha ingene uvuga ukubaha kuno nyene mu ngendo nyene ugenderamo suvuga sinzi ukuntu sobanura igicambo kuba harimo ibintu byinshi iryo juru rito rero bavuga rirategurwa kandi uzigene baritegura neza utangura kugiteguramwo wewe nyene sibyo niba ukeneye ko bazokubaha ubu uriyigisha nawe ingene bubaha abandi kuko icyo uzotanga nicyo uzohabwa niba wagenda ukankamirana bazokwishura ibyo nyene sivyo niba wagenda utazi guca bugufi bazokwishura ibyo nyene niba wagenda utazi ingene baganiriza umuntu azokwishura ibyo nyene ijuru rice riba ijuru ry'akajagari wamugira ngo ngo kumena tomboje nabi kumbe niwe utamenya ingene baryubaka rya juru sivyo none uyu mukobwa avuze ibintu bikomeye ndumva atakindi norenzako hari ikindi twibagiye ubona tworenzako oya nakihari zurutwaje gomba gutaha ukunze kuducika ukaja Queensland ukagaruka hano South Australia ukongera ukaducika none uzohava uducika kandi kweri canke uzoga muri hano ubuzima nkuko nabivuze gukora ni byiza nikumva z'akazi zoba ngiye gukora umva akazi kawe kakwamiza mu ndege ugenda hariya bagukenera ugakora ukongera ukagaruka mwana yarahezagiwe ndabishimisha Uwiteka Kwizera Claudine niyo YouTube channel yiwe nimwagendayo murasangaho ibihangano byiwe kandi nibindi biriko biraza kandi
mukore subscribe mutange na comment na hano kuri The Story Room TV mu bikora uko nyene mukore subscribe mutange na comment kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza uno mwaka dukeneye uko kuzokora ibiganiro byinshi bishoboka tuzokorera hano muri Australia bidushobokeye tuje no muri Afrika tuje mu Burundi dushike no mu Rwanda dushika hano hatandukanye dukora ibiganiro kugira ngo dukomeze guteramana namwe nuko turabashimiye tuzine kwizera turagushimiye ku mwanya wawe Imana iguhezagire cyane hanyuma niwagenda kujya bonane ntunyibagire nandi uze ku telefone ndaza kuza kujya utwasigaye karibu cyane nsaba Imana iguhezagire amina okay thanks thank you